Ndabaramukije cyane best femme nkaba ndabahaye ikaze mu kiganiro cacu Pesanality nkuko mubimenyereye dusanzwe tugendera abajeune entrepreneurs bakorera mu domaine atandukanye kugira ngo batubwire ivyo bakora uko babitanguye ndetse n'ico bifuza gushikako. Uno munsi tugiye kuyaga kuvyerekeye domaine ya événementiel. Ndi sûr à un moment mu buzima bwacu turamaze kwatendinga event yaba mariage, concert canke ibindi birori. Mbega ivyo birori bitegurwa gute? Ivyo vyose nivyo tugiye kuyaga uno munsi aho tugira tuyage n'umu event planner abimazemo imyaka itari mike mubane natwe. Tubahaye ikaze. Murakoze. Mutwidondora. Je nitwa Korikiza Clovis Blaise. Nkaba nitwa kandi Rasko. Amazina y'akazi. Ego, ni amazina afise. Ego, izina Rasko ryavuye he? Rasko ryavuye muri Rasta na Korikiza. Ukwiye ko takuri Rasta ugashaka uko yakorikiza. Ego. Rasko mwakurikiranye amashuri yanyu hehe n'izibiki? Rero nize menshi. Nahavuye niga kweri. Nk'abandi bose natanguriye ku Musaga gardien na primaire nyuma badaniza secondaire nyene ku Musaga ariko ndaza no muri ville hanyuma ndaheza nja muri université kuri Martin Luther King niyo nahereje. Ego mwize ibiki muri université? Nize hôtellerie et tourisme. Ari gisata gishasha kitari mu bantu benshi. Niho havuye hava ivyo bintu vyo kuja muri événementiel kuko hari ukuntu biri involved muri événementiel. Birimwo ariko urumva événementiel yo nayitanguye kera muri 2003. Avec ma organisation yama événement yo kwishuri de spectacle to boom. Urumva agera kuri imyaka 20. Urumva si sejo. Urumva namwe nyene ukija muri secondaire hanyuma ugatangura ngaho gukora utuntu two kwishuri bikakuguma moto. Amageze kubandanya amashuri yanje cyamfata ibijanye ivyinjirana muri ivyo. Yego. Ibintu byo kuorganiza ama événement warusanzwe bikunda canke vyaje nyene kwera hari muri secondaire haba hari birori n'ibindi? No, ubundi je nakunda gutamba. Nakunda gutamba parce que nari umu danseur avant mugabo pas après comme tutari dufise abantu babidutegurira. Mwategerezwa kurondera hagati nimwe bw'abantu babitegura. Hama mu nteguro yavyo rero niho byagiye birandyohera tu. Nakazi kari kagoye ariko kandyohera. Ego. Watangiye kubikora kwera wabikunda mu nyuma urabihindura mu akazi, iyo transition yagenze gute? Mu bisanzwe ahubwo nibaza yuko biragoye cyane gukora akazi kintu udakunda. Kuko kica kigorana. Akazi kose ukora utagakunda ugashiramo umutima. Oya. Nose mano gashiramo umutima uri kukaronderamo amahera gusa ni gake unagakora neza. But ikintu kuri jewe événementiel sakazi kuko sigiye cyose ndabikorera amahera. Arigenda bikora gutyo. Kumbere uko umuntu yabinsavye hanyuma nkabimufasha. Hari nigenda bikora kubwiwanje nyene kugira ninezereze. Mugabo quelque part hari nigenda bifasha abantu kuko bakeneye izo service. Ego ni ryari watanguye kubironkeramwe amahera? Ndumva hari kera ni des années 2000 ni ryari watanguye kubironkeramwe amahera? Ni ryari nubwo bikora bikunda ni ryari watanguye kubikora nk'akazi? Nk'akazi nibaza ko ari
vuba vraiment guhera za 2014-16 gutyo kuko niho wasanga uriko uraronka umuntu akubwira ati fasha aka hanyuma akaguherezamo makeya canke nawe ukabikora ugasanga harabonetsemo y'umukate. Organiser quel genre d'événement? Byaba bimeze gute? Question budget, ibikoresho wakenera canke? Kera hoho ntugire vyari vyoroshe ko organiser un événement kera wasanga nta stage dufise twarayubaka canke tukari igihe wasanga dukoresha imbaho canke amameza pour avoir nta n'umuntu aja akirurutse. Hanyuma n'ikijanye na sound umuziki nta bantu bari bwiyumvire kuzana ivyuma vy'umuziki nk'ivyo dufise ubu, nta bari bwiyumvira amatara nka dufise ubu, ce qui fait que twakorera kuri lumière hari aho nyene, twakoresha umuziki usanzwe uhari aho nyene. Hanyuma question stage nayo twariyaranja tugafatanganya me ni navuga yuko bigiye gutora umurongo à partir ya 2016 kuduga niho hagiye kuboneka abantu babishiramo ingufu, babishiramo uburyo ofise, hanyuma bakazana ivyo vyuma twe dukeneye tudafise, mugana nabo bakabizana kuko nabo usanga kenshi badakora ama evenement. Yego waratanga ibikora wenyene mu nyuma haraza company canke sinzi ko yitwa Now Creative. Now Creative yaje gute? But Now Creative yaje kugira ngo bon urumva evenement ni ikintu ahanini ni ibikorwa vyo kuri terrain, tu vois. Iyo uvuze la société canke company abantu biyumvira amabiro uweciza ata mu evenementiel n'umwe nta muntu n'umwe akora ama evenement akunda biro. Nivyo biryoshe uri kuri terrain urabikora. Nta n'umwe akunda biro, nta n'ivyo biro nabwo bifashe sinzi ko abanye ko nangaye wanje ndavise biro mugabo iyo ndiko ndakora nkorera kuri terrain, parce que twebwe si ibintu wiyumvira hanyuma ngo uzoyagira abantu, no ni ibintu ubereka biba bihari, biba biboneka. Ni vyiza rero yuko abantu iyo ukora evenementiel kenshi wiyumvira uri ku kibanza, niho même ces idées zishobora kuza etu. So kuza kwa Now Creative vyabaye kurondera izina kubera urumva iyo utanguye gukora hanyuma ukaba wumva ko vyari bitanguye kuzana make hanyuma twari tuvuye muri crise aussi, raho ibintu vyinshi vyariko biraja ku murongo wetu. C'était aussi kugira ngo duhamvye abandi dushobore gukorera ku mugaragaro ubundi bunini. Yego ubundi bunini, hanyuma n'abantu bashoboye kumenya exactement cette fois-ci ntibamenye Rasko wenyene ariko bamenye na maison canke team yose. Yego. Now Creative canke wewe ubwawe organiser quel genre d'événement? Twebwe ni toutes sortes d'événements sauf les événements politiques et les événements religieux. J'explique gatoya no kuvuga ni événement zikwegera abantu mu kubigisha ikintu, apana kubaryohera, apana kubaryohera, kubigisha ikintu. So nizo zonyene tudakora. Iza politiki nazo no kuvuga nizijanye n'imigambwe n'ibiki isa aussi ntazo dukora. Mugabo ibindi vyose haba kwidagadura, kumenyekanisha ama produits, kumenyekanisha ama service,
izindi zose turazikora. Ego novuga uyu munsi haheze plus de 20 ans utanga ivyo ukora ama événement ariko avec Now Creative mwarashitse ku yindi ntambwe. Nubwo mwateye imbere ego ariko hari izindi challenge umuntu aguma ahura nazo. Nizihe challenges ubunye uhura nazo zitandukanye na zimwe wahura nazo kera? Challenges zoze ntizibura kuko izo zijyana n'ubuzima bw'umuntu I guess kandi muri mu hantu hose sector yose umuntu aba arimo. If you are not challenged sinibaza yuko no gutera imbere bon vyoroha canke bitanga inyishu nyinshi. So challenge zo muri ibi bihe bon tuhava tuvuga ivyo twama tuvuga nyene ibijanye n'uburyo n'ibijanye n'ibibanza dukoreramwo parce que urumva turi ahantu no muri position itoroshe kugira ngo ushobore gukora parce que ibibanza byo gukoreramo byo guhurizamo abantu benshi bigoye kuronka pour ne pas dire ko atabihari hama aussi n'uburyo buba bukeneye parce que ni gake umuntu yateguye événement ashobora gukoramo umutayashizemo. C'est très rare kiretse iyo banonse abantu bagufata mugongo hanyuma bakaguherekeza mukajana aho kirashoboka ariko kenshi ko usanga nabo bagufata mugongo bitaba biri sûr. Vyose usanga wimenya etu niho haba hari ikibazo ahanini. Hanyuma ibindi bibazo nuko mu Burundi bon sinovuga ngo ntidukunda kuryoherwa ariko nibaza yuko harimwo ayandi mabesoin menshi abarundi bakeneye gukemura apart kuryoherwa. Mico urumva siko se umuntu yobata ko ariko no ku buzima buba bushaka ko bigenda. Bon tukizera hari igihe bizoba byaramaze gutora uko imyaka igenda niko bamwe batorera inyishu. Voilà hanyuma bigazosubira kugira abantu benshi nk'abo twabonye mu myaka yahera. Muri izo challenges washimikiye ku kintu c'uburyo wotubwira bitewe na événement uko amabuje abangana kuko wavuze ko mbwira ama événement menshi atandukanye hariho iby'ama concert canke ivy'imanza zitandukanye ziri privé wotubwira kenshi budget mukunze gufatirako? Budget nabwiye ngo dukunze gufatira kuri ibi kuko biratandukanye parce que le budget iba engendre n'ibikorwa bitegerezwa gukorwa muri urwo rubanza sivyo. Iyo événement yiwawe ça veut dire ivyo nza gukenera kuri iyi sivyo nza guhava nkenera kuri iriya hanyuma umuntu nza gukorana nawe kuri iyi kumbure siwe nza gusubira gukorana nawe kuri iriya. Urumva d'une part ou d'une autre bigenda birahindagurika selon n'ikibanza selon n'iyo événement nyene muri ko murakora ingene bimeze. Mugabo no kubwira yuko apa ibikoresho usanga dukoresha biba kenshi atari iby'iwacu navyo nyene ça veut dire utegereza kuba ufise abapartenaire mukorana nabo nyene bagomba kujamo ma frais abagomba kuboneka. Du coup ce qui fait que usanga kenshi ça gonfle le budget et tout. Dufashe nka exemple imwe dufate nka événement ya concert wotubwira en détail uko uyorganiza guhera umuntu akikubwira ati ndashaka gukora concert uko uyorganiza ivyo ugenda urashiramwo urongeramwo abantu urondera gushika événement nyezina ibaye? Nayo ni challenge mu zindi concert itegura amezi 2 canke 3 jengera ndabikubwira mu minota ingama iminota inga kugira no 5. Okay, reka nce ku masonga. Bon, icambere na mbere iyo ugomba gukora igiteramo cyacu cyose urabanza ukiyumvira uti ngomba kugikorera nde niye public cible yande nibande nkeneye kubakizamo
hanyuma wavanga ukiyumvira nzogikorera hehe wava kuri nzogikorera hehe ugashiramo nzogikora ryari kuko si igihe cose ama evenement amarche canke akorwa cyo gituma ubona ko muri hagati ya juin na octobre haba hariho ama evenement menshi gusumba ibindi bihe ivyo byose birafise impamvu yavyo hanyuma uvuye kuri nzogikorera hehe uja kuri nzogikorana na bande hariho imico ibiri hariho bande muri technique bagufasha kugira mukora ico kintu hariho na bande mubaza gupresenta kuri stage n'uvuga aba MC artiste tout le monde abo bose bamaze kubitora then ukavuga ati ndabimenyesha gute kugira nkoreshe ubuhe buryo kugira ngo uwo muntu muri babande navuga nkeneye bande bamenye abo ndiko ndahamagara ari bande ndavyamamaza gute ndabishira ku mbuga gute abantu bazomenya gute ko ndiko ndabitegura nuko nico kijanye na communication événementielle hanyuma uvuye kuri ico haba hagiye muri exactement no kuvuga ni processus sur terrain kwegereje ryasango hamwe bababwira ugasubirayo ukaraba ko byose biri en place ukaraba yuko umutekano w'abantu ukwiriye ukaraba yuko baza gufungura nimba ari ibintu bimara umwanya muremure ukaraba yuko hari ubwiherero nimba urihisha ukaza kuraba system yawe ukoresha kurihisha abantu washizemo kugira barihishe hanyuma b'ivyuma rero bagatangura kwinstara aho waberetse kugira ngo selon la disposition y'ikibanza uba ufise yego antuka ni muri ivyo jusque uheza hanyuma uhejeje naho uraja muri inventaire burya abantu bazi ko evenement irana n'umunsi berako ariko evenement iheze umenye gufata nk'izindi 2 semaines z'inyuma ya evenement uri kuraraba kimwe uko cagenze eske nibiki vyononekaye nibiki ntegerezwa gusubiza hari ikintu cabuze hari ikintu cibwe hanyuma nimba ari amatike wadandaje eske hari cavuyemo canke vyagenze gute tu vois haba hariho naho nyene akazi kenshi inyuma y'ivyo bintu tutibage no gushimira abantu baba baje bakwitabiye iyo concert ni mu bintu bibiri namajuje ko biri important iyo umuntu ariko arakora evenement ça veut dire ni igihe evenement itabaye kwiexcusa kumenyesha abantu yuko evenement itakibaye ntibe surprise iyo yahinduwe ikibanza nabo nyene kubamenyesha yuko ikibanza cyahindutse naho babwira ikindi kibanza cyafashwe après par après et aussi gushimira abantu baba bakuziye kuri evenement c'est très important kuko abantu baba mu nzi wawe abantu baba wazanye benshi n'abantu baba bahevye ibindi bintu bariko barakora kugira baze gushigikira so ivyo bingahe kuri jewe mbona ko biri very very important ku bantu yego batubwiye ko muri evenement imwe harimo ibintu nka 5 bivuye mu madomene atandukanye biza bigahurira hamwe wowe nk'uwateguye evenement ni gute uparvena kubigera? Non, la gestion est simple. Donc il y a des petites commissions hanyuma si ubikora wenyine byose iyo umaze gutegura evenement icyo ukora ni supervision novuga ni supervision kuko abari muri technique bafise ababajejwe abari muri sécurité bafise ababajejwe aba artiste bafise ababajejwe abo bantu bose umwe aragushikiriza ingene muri secteur yiwe hameze n'ingene biriko biragenda si yari akabazo then ukintervene
mugabo apasa ubikoze wenyine usanga wapfuye kuko biraruhisha. Ego nihe event imaze kukugora cyane gutegura hamwe n'indi yakoroheye cyangwa yakuryoheye gutegura? Bon, izo rero sinazitora kuko bamajewe maze gukora nyinshi cyane, hama sinavuga ko hari event irangora kuko ubundi ukora event aranayisengera. Iyo ufise evenement c'est important kuyisengera kugira ngo aho hantu habemo ikiganza cy'Imana, kugira ngo utubazo tuna turiya ayo n'utubazo ayo n'igihe Imana ibe yagukingiye ibintu ntubibone ukazona imenya peut-être na evenement yaraheze, mais kuvuga ko vyangoye bon peut-être nk'igitangura hariya kera kugira uzomenya abantu uzomenya ati ikintu ndakirondera he, biba bigoye. Mugabo iyo umaze kwegera imbere gato les contacts sont importants, biri important cyane. Hanyuma iyo umaze gukorana rwose harabamo n'abakwizera akakubwira ati jewe bon kera nakurisha imbere ariko ndabona ko c'est ce que tu fais, wegenda ukore hanyuma turabivugana bahejeje tu, ce qui fait que quand même biragupfunyiriza urugendo quelque part. Ego watubwiye yuko kenshi evenement biragoye kuyishoboza wenyine no mu buryo harigiye murondera abasponsor n'ibindi. Ni gute murondera abasponsor? Est-ce que iyo mubarondeye bamvestisa gute mu buryo bungana gute, niye pourcentage bashiramo? Normalement twebwe turabarondera ariko uko ndiba bimeze mu bindi bihugu peut-être byateye imbere byatawe niyo ya sponsoring, c'est pas l'organisateur arondera wewe parce que tubirabiye mu yindi side ni wowe nyine ikintu uba ukeneye beaucoup plus l'organisateur kugira ikintu cyawe kimenyekane. Twebwe rero turasi ukuntu twishize mu mutwe twaciye bugufi hanyuma nitwe turondera abantu. Bon pourcentage vraiment sinavuga ngo imeze gutya kuko ugiye kuraba budget tuba dufise ukaraba icyo mumwe muri abo banani bashizemo kiba ari gito cyane, kiba ari gito rwose. Mugabo hari ibyujija ukavuga ati ibi kameme birasumba ubusa, hari n'ibindi uvuga uti no kameme oya reka tubandanye n'ubwo bufasha bwanyu budahari, kuko urumva twebwe dukora evenement rimwe mugabo igumaho kenshi gashoboka. Ikiganiro turiko turakora tugikoze uyu munsi ariko umuntu azokiraba mu munsi umwe n'inyuma y'imyaka 10 kizoba kigihari. So ça veut dire twebwe muri evenement iyo umuntu tumukore promotion y'ikintu ciwe tugikora umunsi umwe, tugikora n'ikindi gihe, no kuvuga ngo nundi muntu azoza kubiraba après 5 ans azobona ko ico kintu cari kirimo muri iyo concert. Ivyo rero navyo hariho benshi batabitahura. Agikora uwo munsi kugira gihere nyene acikura. Ego hari n'undi bon abaje vraiment agomba gushigikira mugabo akavuga ati simbona impamvu no bikora ivyo bintu byo kumbwira ko nyuma ya 5 ans bizoba birimo. Nyuma ya 5 ans naho nkeneye umva abantu baba batandukanye, mu societe aratandukanye. Ego mwatanguje na creative byari as a societe 2014 imaze 8 ans donc. Ego uyibona mu myaka 10 iri imbere niya bipije 18 ans canke mu gihe kwiza 20 ans? Aho rero jewe bica bingora ko na jewe aho iwanje sindibona n'ukuri kw'Imana. Erega byose l'événementiel ni kimwe mu bintu bituma ubuzima bw'abantu muri rusange cyangwa igihugu gitera imbere. Ça veut dire na munsi wa rimwe
uzasanga igisata cya evenementiel cyangwa cy'umuziki giteye imbere cyonyine n'ibindi bisata biri inyuma. kuko hari n'igihe cyatira abavuye hanze kandi abavuye hanze baza bananvestisa mu bintu bitandukanye byo ngaho. Exactement. Ça veut dire igihugu canje niyo cyatera imbere bishimishije. Naje nzoba ndiko ndatera imbere. Mugari yo kuvuga ngo mu myaka 5 sinzi aho kizoba kigeze. Tuguma tugisengera cyane, tukaguma tugisabira ku Mana gutera imbere. Kuko nzi neza ko nicyatera imbere naje nzoba nteye imbere kwa. Yego. Evenementiel yagukuye hehe igushikanye hehe? Bon. Chakira ko. Nareko nkiri ku Musaga. None gasekebuye si ku Musaga. Nayitanguye ndi ku Musaga mukinanira. Ubu tuvugana ndi ku Musaga mu Gasekebuye. Abanyamusaga barabizi birarutana. Oya no kwera hamwe ari hafi ya ville ahandi ari agatambuko gatoya. Nanye bihagaze. Naho yankuye rero yankuye mu kinanira yinjana mu Gasekebuye. Nabindi bintu byaje biryosha ubuzima bwawe kurusha uhuriyemo nabyo muri evenementiel. Ego birahari byinshi harimo abantu. Evenementiel narimenyamwe abantu. Hanyuma aussi n'andi ma opportunité. Inyuma evenementiel ndafisa kandi kazi nkora. Kandi ntondako kuko urumva evenementiel niyo ntunga yonyene. Kuko ama evenement agira igihe naraba kenshi abamezi 4 mu mwaka. Ni juillet, août, septembre, hanyuma gashaka ko décembre. Yego. Ahandi hose urumva turiko turabitegura. Twiremesha ko turiko turabitegura. So tugiye gufisa akazi uranakora n'ibintu evenementiel ukabona kubijaka gute? Non, bidigérable kuko akazi nkora ndagatangura 17h30 à 15h30. Ça veut dire que inyuma y'ayo masaha y'akazi nyezina mba ndi libre. Ako nta kuryama canke nkaba ndatembera n'umwanya mwiza kuri jewe gukora ibindi. Yego. Uwo bariko aradukurikirana akunda novuga nk'iki gisata ca evenementiel n'ikihe kintu bamubwira est-ce que je doute ko hari amashuri avyigisha no mu Burundi mugabo sinzi niyo mpanuro bamuhaniye abashaka kwikurikirana avyigire canke akwiye gutangura gutanta. No gukomeza umutima. Faut gukomeza umutima cyane. Evenementiel iragoye. Twe turahomba. Shoza abantu benshi badakunda kuvuga bakuru no mwuga. Twe turahomba bya vrai bana by'umucezo. Ça veut dire urashobora guhomba ku munsi umwe. Ugahomba no bukironka nayarwaye canke yarasyo. Bivanye n'ukuntu ikintu cagenze. Tu vois. Nakunguka ari gihe wunguka mugabo nawe ndumva yungutse miliyoni 30-50. Ariko izo ziri facile kuzihomba. Nizihomba gute? Par exemple, dukoze evenement aho hantu ugomba kwikorera peut-être haguye imvura nyinshi yononye ibyo wateguye byose amazi yateye mu kibanza iki. Oui, hanyuma nabo bantu bategura ibintu ntiba bikibaye kuko ikibanza kiba cyamaze kononekara. Hanyuma ni nama challenge menshi cyane kenshi ari gusanga hari abantu baje bava mu bindi bihugu ugasanga n'umuntu ari kuza the same day agize dufate nk'akagorane kibazo runaka. Ça veut dire ba bantu ntibakije. Ego ntibakirishe. Bwawe byose byari en place. Ça veut dire tu dois payer. Iko biba bimeze. Ari mukarindira icyo kindi gihe basubira kwipanga gushasha. No kuvuga imbere na mbere yuko umuntu yumvira kuri evenementiel no kubanza kwumvira ahantu haje ahariho kuko niyo hantu hambere biri facile yuko homba amahera vyose mu munsi umwe.
mugabo ntivyoroshe yuko ivyo byose ushobora kubiganya mu munsi umwe. n'ibihendo tubirisazi ufitiye evenementiel mu Burundi shano kuzokubaka amasare ama-evenema aberamo ibi kandi si ndiko ndabona ko ari indoto y'ibisozi ariko ndabona umenga one day bizokoreka nubwo bizoba bitakozwe na jewe abantu bazobimenye yuko twabisavye twabiririye kuko nta buryo bwabyo amasara bisaba uburyo bwinshi cyane tema bwinshi ko jewe nta na 1 centime yabwo mbafise exactement haba hasaba mekanisme nyinshi kugira ngo ibintu bikoreke neza mugabo nyene peut-être ko muna kubwira igihugu nyine cyatera imbere n'ivyo tuzobigera ko tubironke no kugumana umutima wo kwizera ariko je ikintu ca mbere nifuza gusumba ibindi nuko ejo mundi ivyuma turabifise aba artiste beza barahari aba organisateur beza barahari n'abatari jewe mugabo kenshi ibibanza dukoreramwo ni ibibanza tuba turiko novuga ngo kwirondera ubwo wacu bitari sanse gukorerwamo ayo ma evenement tukavyadapta kuko amabarabara bibanza amajardin y'abantu canke iki ntiyari suppose gukora ivyo oya twari suppose kuba dufise ikibanza runaka ego tujamo mu gihe c'imvura igituma twebwe mu Burundi dukora amezane nuko twese turabizi ko mu gihe c'imvura ntumenye ingene ibintu biri buhere so iyo uriko urarondera ikibanza cugaye gishobora kujamo abantu 1000 ngaha nta gihari so biragoye cyane mugabo nizere yuko akamo kacu one day kazokumvikwa nyuma bigakoreka murakoze cyane hanyuma murakoze kutugendera nubwo mutemeye ko tubazimana turafise ubuyi turafise polici turabinywera nyuma ya kamera murakoze cyane